Bakunzi b'ikiganiro ku Kivi turabaramukije. Kwigenekerezo rya gatandatu Munyonyo umwaka wa 2015 nyene icubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yarakoranije mu bukeye imvukira z'intara ya Muramvya hamwe n'abarongo ibisata bitandukanye bikorera muri iyo ntara ya Muramvya. Bakaba bayaze hanini kubijanye n'iterambere ry'iyo ntara. Umukuru w'igihugu yaragishije kandi inama babura amatari b'intara zose z'igihugu. Bikuru bayaze bikaba vyari bijanye n'umutekano n'iterambere. Tukaba tuja kubashikiriza muri kino kiganiro n'ibindi bikorwa umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaranguriye mu ntara ya Ngozi. Mwijambo ry'ikaze urongo y'intara ya Muramvya Emmanuel Niyungeko yagarutse kubijanye n'umutekano aho ngo mu ntara ya Muramvya umutekano wifashe neza mu makomine yose agize iyo ntara ngo naho hamwe biza biracamwo umutekano ugahungabana bivuye hanini ku ngorane zifatiye ku matongo inzoga zitemewe n'amategeko hamwe n'imvura nyinshi yonona imirima n'amazu y'abanyagihugu. Buramatari w'intara ya Muramvya akaba yaramenyesheje ko amakomite y'umutekano akomejwe eka mbere ngo n'imigendanire hagati y'inzego z'intwaro iz'umutekano iz'ubutungane n'abanyagihugu irakomejwe mu ntara ya Muramvya kugira ngo ntihagire aho umwansi amenera. Kubijanye n'iterambere naho Buramatari Emmanuel Niyungeko akaba yaramenyesheje ko muri rusangi ibikorwa vy'iterambere vyifashe neza mu bisata bitandukanye ngo naho atavyera ngo de. Mu gisata c'indero ngo haribonekeza ubukene bw'abigisha n'ibitabo mu mashure nshingiro. Bakaba basavye umukuru w'igihugu gushishikara abafata mu mugongo. Mu gisata c'uburimyi n'ubworozi Buramatari wa Muramvya akabashimira leta ku mugambi wayo wo gutanga ifumbire ku gihe. Mu magara y'abantu naho ngo bakaba basaba gushigikirwa mu bijanye n'abaganga bo mu mavuriro mato abo bita abaforoma. Umukuru w'igihugu akaba yarashimiye abavuka ntara ba Muramvya ku kugene bitabira ibikorwa by'iterambere rusangi. Akaba yarabashimiye ku bikorwa biriko birarangurwa nko mu gushishikara kwiyubakira amashure, amavuriro, ibigwati, ibiro by'abarongo ya makomine, ibibuga by'inkino n'ibindi. Inyuma y'iyo nama umuvugizi w'umukuru w'igihugu Gervais abayeho yarashikirije muri make ibyahavugiwe. N'icubahiro umukuru w'igihugu yabanje gushimira abavuka muri intara ya Muramvya ku kugene bitaho ibikorwa by'iterambere rusangi aho usanga hariko harubakwa amashure, hariko harubakwa amavuriro, hariko harubakwa inyubako z'abarongoye abandi amabiro, aho hariko harubakwa ibigwati canke ibibuga by'inkino. Aca arababwira ati no gukomeza mutera muja imbere mu bikorwa rusangi ati ivyo ni bikorwa hanini vyavuye mu ngufu zanyu. Aca mbere aributsa ati kuva ibikorwa rusangi tubitanguje mu mwaka w'2007 ati harakoreshejwe amahera ashobora donc arenga imiliyoni amajana 5 z'amadolari y'abanyamerika. Aravuga ati murumva ko ari amahera menshi cyane ati iyo tuza kuzerinze ati ntawo menya yuko hari umuntu ari gushobora kudufasisha amahera angana gutyo kugira ngo dushobore kugera ku ntambwe nk'iyo. Yaciye rero abasaba gukomeza batunganya imigambi mu bikorwa rusangi kuko mu bikuru bamushikirije nuko dufatiye nko ku karorero k'indero usanga hamaze kubakwa amashure kaminuza y'abigenga ashika 30 mu gihugu cose, ariko ugasanga ngaha mu ntara ya Muramvya ico kiyumviro niho bariko baraciyumvira kugira ngo barabe nabo ko bokubaka ishure kaminuza. Bamushikirije kandi ko hari amabarabara usanga kenewe gusubirwamwo canke kubakwa. Baramubwira yuko bafise kandi imigambi yo kubaka ibigwati, gukingira ibidukikije. Ibyo byose arababwira ati iyo ni imigambi itandukanye ati hari imwe mwebwe nyene mushobora gushira ingufu hamwe mugakora n'ibindi leta ishobora kubafasha hamwe muri ya migambi yayo. Atariko murumva yuko leta
idashobora gukora ibikorwa byose mwifuza yuko byo bateza imbere, timuteza gushira ingufu hamwe kugira namwe mwerekane yuko hari ico mushoboye, leta nayo ikaza isatira mu nguvu zanyu mwashize hamwe. Umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi yarahamagariye imvukira za Muramvya kubumbatira amahoro n'umutekano byo nkingi y'iterambere. Akaba yaragarutse kukamo aheruka gutera abafise ibigwanisho batabifitiye uburenganzira kubisubiza bidatevye. Ivyo bikorwa byose kandi ntibishoboka mu gihe atamutekano urama uburi mu gihugu, mu gihe hariho ibigwanisho biguma biyerera mu gihugu biri mu minwe y'abatabifitiye uruhusha. Aca mbere aributsa n'ijambo yavuze ejo bundi aho yibutsa yatanga ikiringo cy'iminsi 5 ku kiringo cari kimaze amezi 2, ati tubahaye iminsi 5 abafite ibigwanisho batabifitiye uruhusha. Ico kiringo naco nkuko mubizi kizohera ku munsi wa gatandatu. Arabwira abanyamuramvya ati abatazoba basubije ivyo bigwanisho urwego rw'urujeje umutekano twarabahaye uruhusha yuko bazoca bakoresha uburyo bwose bahabwa n'amategeko kugira ngo ivyo bigwanisho bashobore kuvyakaba bifise batabifitiye uruhusha. Yahejeje rero atanga impanuro aho yibukije ati muri iyo migambi nyane yo gushigikira iterambere ry'amakomine, ati leta yarashize ku ruhande amaherashika imiliyoni 500 z'amafaranga y'amarundi kugira ngo bashobore gushigikira iyo migambi mu makomine atandukanye y'igihugu. Yabahanuye kandi kwitaho kandi indero y'ugwaruka, indero ry'abakiri bato babona yuko iyo ndero isa n'itituka. Yarangije abasaba guterera ivyiyumviro muri wa mugambi ukomeye wo kuganira hagati y'abarundi, aho asaba abanyamuramvya ndetse n'abarundi bose yuko boterera mu vyiyumviro bizoza byubaka igihugu mu bibazo bitandukanye bigiye kuganirwa hagati y'abene gihugu b'u Burundi. Inyuma y'iyo nama yagiranye n'abavuka ntara ba Muramvya, umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarakoranije kandi abarongoye intara zose z'igihugu. Ibibazo bijanye ahanini n'umutekano, imibano, politike n'iterambere akaba arivyo ahanini vyaganiriweko. Muri ivyo hakaba harimwo umugambi wo kubaka ibiro vy'abarongoye imitumba ku mitumba ishika 3,000 igize amakomine yose y'igihugu. Uwo mugambi ukazoranguka mu bice mu kiringo c'imyaka 4. Icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean Claude Karegwa aratumenyesha ivyavugiwe muri iyo nama. Iyo nama twamenyesha yuko yabaye inama ya mbere abarongoye intara bagishijwe n'umukuru w'igihugu inyuma y'amatora aheruka kuba inzego nshasha zashizweho. Umukuru abarongoye intara bose bahawe ikiringo cababa iminota 5 umwe kugira ngo bashikirize ku bintu vyifashe mu ntara barongoye mu bijanye n'umutekano hamwe n'ibijanye n'ubutunzi n'imibano. Uretse igisagara ca Bujumbura vyavuzwe yuko kikigaragaramwo umutekano muke mu makartier atari yose amwe basanze mu ntara nka zose zigize Uburundi umutekano ufatiye muri rusangi umutekano urahari ku bice bingana 92% kandi bavuze ko umutekano utera wiyongera. Babura amatari bavuze kandi ingorane zimwe zimaze imisi zitegwa n'imvura nyinshi igwa ikonona imirima igasambura n'amazu. Baravuga kandi yuko hariho inzoga zibujijwe n'amategeko zikibandanya ziboneka mu bice bimwe by'igihugu hamwe n'ibiyovya bwenge biturumogi n'ibindi vyoba bikwiragizwa na cane mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mu gihugu. Ariko rero ivyonye naho vyavuze uko babura amatari berekanye yuko ibikorwa vy'iterambere kubaka inyubako rusangi ibigwati amashure amavuriro amastade bibandanya ukuri kwamye. Ivyo mbere kwa vyashimangiwe n'abajejwe mwene ivyo bikorwa bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ini cubahiro umukuru w'igihugu afashe ijambo
yashimiye yakeje babura amatari baheruka kuzezwa ayo mabanga benshi muri bo mbere bakaba ari bashasha hanyuma arabashimira ku vyo bamaze kurangura naho umwanya bamaze gukora ari muto hanyuma arabasaba kuja baragenderanira hagati yabo bakungurana ivyiyumviro arabasaba kandi ko batoja baravuga ari uko ibinyamakuru canke amaradiyo vyavuze bitagenda neza mu ntari wabo ko nyabuna ikintu cyose cyakozwe ciza bokimenyesha Uburundi n'amakungu nyene icubahiro umukuru w'igihugu kandi yabahaye ubutumwa abashira abene gihugu abamenyesha ababwira yuko bobwira abene gihugu yuko hari ibiganiro bizohuza abarundi bigiye gutangura mu gihugu cyose vuba cyane ivyo bigashobora gutangura mu mpera zo kwezi kwa 11 aho abarundi iryo bazopfundika izoba ingingo ntabanduka nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yaronse kandi akaryo kugira icashikirije gushobora gusimangira ibice bimwe bimwe by'ijambo yashikirije abarundi ejo bundi kwigenekezo rya 2 Munyonyo arabaremera arabahumuriza ati uburyo bugiye gukoreshwa n'inzego z'umutekano si uburyo bwo gusambura si uburyo bwo kuzana icuka kibi mu gihugu ahubwo n'uburyo buzotuma hakoreshwa ingufu nkeyi cyane mugabo ibizoshikwa ko bikaba byinshi ugereranije n'ivyari bimaze gushikako uno musi ati n'ubuhinga bwiza cyane nkuko barundi benshi bazovyibonera asaba kandi babura amatari kubandanya bigisha abanyene gihugu barongoye yuko gutunga ibigwanisho atari vyiza na gato babasaba kwegera abanyumba 10 abarongoye intwaro kuva hasi ko bokora ku munsi mbere bikenewe bagakora no mwijoro kugira ngo umutekano ubandanye utsimbatara mu gihugu narijya umutekano utahari atana kimwe atakubona kimwe citerambere gishobora gukorwa umukuru w'igihugu yavuze kandi yuko yasubiye kurarikira babura amatari gushimangira ya makomite y'umutekano asabwa ahatarajaho ko yojaho mbere ababwira yuko gishasha ari uko ahantu hose hahurira abantu benshi nko ku mashure ari mu buraro ayo makomite yojaho ko vyoja biragabanya insaku n'ibihuha bikunda gukwiragizwa n'abantu mu ntumbero yo guhungabanya umutekano mukuru w'igihugu yagaragaje kandi ko adashimishwa ati birababaje cyane kubona hariho abanyepolitiki bamwe bataye mu rudubi abarundi bakaja mu migumuko hanyuma bagatora ibigwanisho none ubu unye bobo bibereye aho bamerewe neza mu bihugu vy'Iburaya nabo bahenze bariko baramererwa nabi bitewe n'ibiyovyabwenge bitewe n'ubugizi bwa nabi bagiyemo mbere bamwe bibagora kuvamwo araheza arahumuriza cyane abarundi kw'ivyo bintu hazokogwa ibishoboka vyose mu mahoro n'umutekano igihugu kigasubira kuronka amahoro nkuko yavyemeye igihe yashikirizwa icese amabanga yo kurongora Uburundi. Muri iyo nama haribonekeje ko mu ntara zose z'igihugu imvura nyinshi yononye imirima n'amazu y'abanyagihugu nko mu ntara ya Rumonge harabomotse amazu arenga 325 abantu bagira ku 1660 bakaba batagiraho bakika umusaya mu ntara ya Ngozi naho ngo haribonekeza ingwara isinzikaza igiti c'umukaritusi mu gihe mu ntara ya Muyinga urudandazwa rutemewe n'amategeko rugisibije na cyane mu makomine ahantu rubibe n'igihugu kibanyi ca Tanzania kubijanye n'umutekano bakaba basanze wifashe neza ku bice birenga ku 92%. Ivyo bikaba byavuye ku gukorana neza ku runani rw'inyabune hagati y'abanyagihugu abajejwe intwaro abajejwe umutekano hamwe n'ubutungane. Musi wa gatandatu naho umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaranguriye ibikorwa rusangi mu ntara ya Ngozi aho yifadikanije n'abene gihugu bo mu ntara ya Ngozi mu bikorwa byo gucanga beto yo kubaka ubwugamo bw'iteka bw'ikibuga c'inkino ca kijambere ciswe ku Gasaka kiriko kirubakwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Muri ivyo bikorwa kandi baregeranije amatafari yo kuduza impome z'ubwo bwugamo. Abanyagihugu bagizwe n'abakozi ba leta abirimizi abikora urutwabo abagendesha amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca Ngozi
hamwe n'abasirikare n'abapolisi bakaba bari bagize imirongo miremire mu guhanahana amatafari bayegereza hejuru ahariko harubakwa ubwugamo bw'iteka kugira ngo azokoreshwe mu kuduza izo mpome z'ico kibuga. Uburyo bwo kubaka ico kibuga bukaba buva mu ntererano z'abene gihugu, abakunzi b'intara ya Ngozi hamwe n'imfashanyo y'umukuru w'igihugu nk'uko twabibwiwe na Mathias Hakizimana asanzwe ari we akurikirana ku munsi ibikorwa byo kubaka ico kibuga. Umunsi wa gatandatu twategekanije igikorwa ca beto cyama escalier aduga mu kibanza cyo hagati na hagati citeka. Ikindi gikorwa kigira kabiri barimo kuduza amatafari badushikanira hejuru kuri etage kugira dutangure kubaka ibihome by'inyuma aho tuzotangurira gupoza amasharpante. Ibikorwa by'istade bizohera ryari? Umuntu wagereranije akabona uburyo kungene buguma buboneka, umuntu yashobora gufata yuko nko mu mpera z'umwaka dushobora kuba twagihejeje. None ubu uye ibikorwa vyimirije muri ko murakorana ibikorwa muri rusange ni ubu tugomba dutangura ibikorwa byo kuduza amakoroni no kuzosakarirako. Ico nico gikorwa ubu kirimo kirihutirwa. Ikindi gikorwa kigira kabiri tugomba dushire ku ibindi ibihome bifata amasharpante vy'inyuma hada bama bashira amasanamu inyuma yabicaye. Ubwugamo bwose muri ko muragira mubona hazogira mu bibanza bingana gute? Burasumba iyi yamaze guhera. Hajya turi hafi mu bihumbi 5 n'amajana 5 dufashe ibiharuro bihari byose. Aha dufise igihumbi n'amajana 480. Perezida Nkurunziza umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yaragendeye kandi imirima yiwe iri ku mutumba wa Rutanga zone Ngoma iri muri komine ya Gashikanwa muri yo ntara nyene ya Ngozi. Imirima igizwe n'ibiraya, ubwishaza, ibigori n'ibitoke vya kijambere biteye igomwe wohora uraraba. Perezida wacu mbega muramuzi Petero Nkurunziza n'abarunda gakunda Burundi Petero Nkurunziza n'abanga yakuye igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu ariruhutsa Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yasavye abasanzwe bakurikirana uwo murima w'ibitoke guha imivyaro abene gihugu bo muri iyo micungararo. Kuri uwo musozi nyene wa Rutanga umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragendeye kandi amararo yiwe y'inka n'ingurube vyorowe ku buryo n'ubuhinga bwa kijambere. Ibikorwa byo kuri uyu wa gatandatu umukuru w'igihugu cacu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yabirangirije ku rukino rw'umupira w'amaguru rwabereye kuri stade Urukundo yibuye muri komine ya Mwumba. Urwo rukino rukaba rwahuje umugwi Areruya FC umukuru w'igihugu asanzwe akinamwo n'umugwi Sante FC uhurikiyemwo abakora mu gisata c'amagara y'abantu. Urafata n'umuhungu Obama nafashe umupira turabe Perusa kwande kaba mkuru w'igihugu turabe arengeza gutekeza kwa Simba kakorosi moja Simba na mpira Perusa kuno muhungu Asante FC mpira nusu kwa Simba Jean mkuru w'igihugu ahereza Simba subiza mkuru w'igihugu mpira fasho na Dr. Amareme zono muhungu Obama dunga na mpira Obama turabe kona aze ibinyuma travisa Petero Espoir yatsinze kule chanzo mpira kwa kwande no Isano Pamarabu ni Jean-Claude Mwarabu
Usoje rero umugore watsinze mu bakozi ba leta bano yatanze umupira Kira wanaelekea wana wahongo yo ninde ndio umupira na mukinyi ale temali kijabi barakiza mujabo ubwo rukino rukaba rwarangiye ku bitsindo bibiri vya Areruya FC ku busa bwa Sante FC. Nino ngaha dusozereye kino kiganiro tukaba tubakengurukiye naho ubutaha.